Bonjour. Ça va? Ça va? Oui. Ça va. C'est venu? Merci. Tu peux filmer? Oui, c'est Oui. on va négocier. On va négocier. Bonjour. Ça va. Vous connaissez le prix? On m'avait dit 20 $, j'ai entendu 20 $. 20 $. Yeah, 20 $. Pour filmer donc l'histoire, c'est vraiment bien aussi la performance. Pour, pardon? Visite et là, le spectacle. Avec la performance, on m'avait dit. 100 $. 100 $. 100 $. Ah ben non, non, j'avais pas. C'est qui a dit le prix de 20 $? Des amis qui m'ont dit ça. Si c'est 100 $, je rentre, hein, je vais pas. 50 $. 50 $, mais j'ai pas 50 $. Non, mais c'est tout ici. Vous avez 20 $ à part, J'ai 20 $, oui. c'est encore les frais burundais. Les frais burundais. Non, des dollars. Seulement. Et j'ai des francs Burundi aussi, mais j'en ai besoin pour après. Donc, Mais tu vas ajouter. Tu vas ajouter $. je vais ajouter les dollars. Tu vas ajouter 10. 10 $. 10 $, ça fait. Mais j'ai 20 $ en dollars, et après ça fait combien en francs Burundi du coup? Enfin, je rajoute combien en francs Burundi? Parce qu'en dollars, j'ai que 20 $. Oui. Après, j'ai des francs Burundi, mais si. Il faut rajouter combien du coup? C'est ça, 4500. 4500 Oui, par $. par dollar. Oui. Ah. Donc 10 $, ça fait 45 500. Et après, ça, c'est tout ce que je paye? Oui. Oui. Moi, ça devrait aller. Ok. Je paye maintenant? Hop. Donc ça, c'est 20 $ déjà. On a quelque chose. Si on allait demander l'échange, on voyait le stylo. Ouais, mais c'est une vieille 20 $. Si vous prenez pas ça, je rentre, hein, parce que moi, j'ai que ça. C'est 20 $. En plus, il est nouveau, il date de 2017. Il faut mettre le stylo là. Le stylo. C'est ça. Pas d'autre. J'ai pas d'autre, non. Comme vous voulez. C'est le filet. Je sais pas, moi, on me l'a donné, il était comme ça. Comme vous voulez. Si vous voulez pas, hein, c'est pas grave. Vous voulez pas? Ok, d'accord, bon, tant pis. Ah, mais j'ai pas d'autres vins, hein, donc c'est tout, c'est pas grave. Bon, bah, bonne journée du coup, au revoir. Si vous avez d'autres testés, c'est bon. Je les ai pas sur moi, c'est là-bas, donc je vais pas revenir juste parce que j'ai pas les bons billets. Donc c'est tout, c'est pas grave. Colodi. inshuti namwe bakunzi ndongeye ndagarutse kandi ku yindi ncuro gira ngo dukomeze kubana mu nkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye kubiba biko biraba hirya no hino mu Burundi ndetse no hanze yabwo. Ni wa musore wa nyene Fulgence Mika, ndagusaba kanda subscribe utarabikora, ndagushimire wabikoze. Ukomeze kubana nanje ukanda like usangiza inshuti n'abagenzi kugira ngo dukomeze gushika kure. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kandi kuri rwa rugendo rw'uyu munyamahanga ariwe Yves Kino, aho ubona ko kuri incuro harimwo ibimeze neza n'ibitameze neza, kuko harimwo kimwe mu bintu byagiye birasiga abantu na cyane cyane kukijanye na tourisme yahi wacu, kukijanye n'iby'ingenzi abagendera Uburundi batandukanye ndetse nuko ibisata bitunganije ku bibanza vy'iratiro biri ngaha mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi. Uburundi bufise ibibanza vyiza cyane, Uburundi bufise ibibanza biteye igomwe, Uburundi bufise akaranga keza, Uburundi bufise imico myiza, Uburundi bufise abantu beza, Uburundi bufise imfungurwa nziza, Uburundi busa neza, bufise amashamba cimeza, bufise ibikoko byinshi bibereye ijisho, bufise ibibanza vyiza by'iratiro, aho ubona ko za Gitega, za Kirundo, za Rutana, za Cibitoke n'ahandi hagiye hatandukanye, za Cankuzo, ni henshi cyane ntitwavuga ngo tuhamare. Niyo mpamvu nawe uri hanze yabwo ndaguhamagarira kuza, icirirageze, nta mvura nyinshi ishobora kugutesha umwanya hari, ngwino wirabire Uburundi uko buteye igomwe. Twagiye rero n'inkuru yacu nyamukuru y'uno munsi. Uyu munsi hongeye hasohoka video ya wa muzungu kuva mu gihugu cy'Ubufaransa Yves Kino, aho ubona ko we ngo yihaye ihangiro ryo gutembera mu bihugu bitandukanye ku ikinga giye, ubona ko rifise kabateri agenda gashariza kugira ngo ashitse ahantu ku mudugo bishobore kumufasha kuduga mu gihe yumvise arushe, gashobore kumusahiriza ipedale zorohe. Naho rero uyu munsi muri video yasohoye twabonyemwo ibintu bisa nibitangaje hariya aye mu Gishora. Mu Gishora muri video yasohotse no munsi habonetsemwo ariko aranegosya n'abatimbo canke abahebera, ndavuga bamwe bavuza ingoma z'u Burundi. Reka ndazisubiremwo, ni itunga kama igihugu cy'u Burundi gifise kandi gituma Uburundi bwinjiza amafaranga y'agaciro mva makungu, niko dukunze kuyita. Ariko ikire cyabaye cyatumye abantu benshi bavuga ibi nabiriye, bavuga ko bitandukanye, aho bamwe bagiye batera comment ziri positive, abandi bagatera iziri negative. Kuntu hari ibya ryoheye abana bariya n'ibitaryoheye abana bariya, kandi kubera ko
muri iyi video abatimbo babonetse bariko baranegosya n'uyu munyamahanga. Abantu rero ikintu baciye biyumvira ni iki kivuga ngo mbega none mu kibanza c'iratiro nagira haba hariho ibiro, hakabaho n'urutonde rw'uko ibintu bitunganije, tarifu y'ukuntu ingenzi ziriha, tarifu y'ukungene abarundi bashatse kuja kuhatembera bariha canke nimba binjira kuri gusa kubera ko baba ari imvukira, nagira birafise uko bitunganije. Uyu muzungu yahashitse atangura gucirirana ibiciro n'aba basore bano batimbo ba hano mu Gishora nyene nabo yahasanze ko biri muri iyi video, maze bididanira benshi kuko wese muri rusange twari twibaza yuko iyo ashitse ngaha umunyamahanga canke ingenzi asanga abaharongoye canke akinjira mu biro bakamwereka ibiciro hanyuma akariha, abishoboye atabishoboye naho agakata ikorosi agafata iyamuzanye she iwabo agasubirayo kuko urumva ko ibiciro biba bimunaniye. Bamwe rero bagiye bavuga ngo iyi ni organisation itari nziza, ahubwo bari bakwiye kuraba neza iki kintu bakacigako. Ati mbega none ati abasanzwe bakorera muri iki gisata nabo ibi babivuga kwiki? Nta nyishu no kubwira ngo babivuga kwibi kuko sinababajije, ahubwo gusa nyene jewe ndi kugerageza kukumenyesha ivyabaye tu, hanyuma for real nawe nk'umuntu afise ubwenge you can judge uko ubibona. Ariko icyo novuga cyo nuko hari hakwiye kubaho ibiro, umuntu akaza avuze ati je ngiye ku kibanza kanaka ciratiro, agasanga aho biro hakaba aho yakirirwa, nimba muzimana bakamuzimana, hanyuma bakamwereka ibyaho bakamubwira ingene bimeze, hanyuma yumva ashobora kwinjira akinjira, yumva adashobora kwinjira nakavuga ati ntacyo nta kundi reka mfate urugendo nigendere. Ikindi kintu abantu rero bagarutse ko bagize bati n'uyu muzungu nyene aragayana niyo yayo, ubu ni bwa bukoroni bitwaza. Uyu muzungu yaje ababwira yuko abantu bamubwiye yuko kuza ngaho ugatemberera kino kibanza bariha amadolari 200. Agishika atanga amadolari 200, bamubwira ati oya ni $100. Bamubwiye amadolari 100 barateba barakorora baje kuri 50. Bakoreye kuri 50 biranka, ati ongera ko basi 10 naho biranka. Umuzungu ati je mfise amadolari 200 aguma yananiranye, mu nyuma baratinda baremera. Bamaze kwemera aho rero abantu benshi bagiye bavugira yuko n'uyu muzungu agayana, yazanye inoti yanditseko abana b'abatimbo bati twari twihanganiye byose turemera turanyagwa, ariko rero ibi nabyo wapi. Uzana inoti iriko ibintu by'amakaramu niki ibi ntituvyemeye, subirana inoti yawe fati yakuzanye she iyo wajuva bayi. Nuko ivyo birarangiye, muzungu afata urugendo rw'barabandanya, ariko yamara twari dukwiye kuhakura icigwa. For real za Visit Burundi zirahari, ikaze zirahari, hari ibigo byinshi ngaha biri mu gisata c'abamukera rugendo ibyigenga, ndetse hariho n'icegukira leta. Ibi bintu barakwiye kubyicarira bakaraba neza uko babitunganya, kuko ntibyumvikana ukuntu ikibanza nka kijya kibura reception, kibura tarifu, kibura ibigiye bitandukanye, bica bituma na leta bica bigorana ukuntu ishobora kumenya ati mbega hano amafaranga yinjira ukuntu. Kurumva kawaida bajya batimbo bategezwa guhembwa n'amafaranga yinjiye muri kijya kibanza, hakaba hariho amafaranga ategezwa guhemba kubera ko baza bakavugiriza ingenzi zikaryoherwa zikamenya byinshi ku ngoma, ibintu nk'ibyo. Iyo rero niyo comment ubona ko abantu benshi bari badidaniwe batatahuye neza ati koko ibi bintu byategezwa guhinduka. Nuko uyu muzungu rero muri video yiwe bigaragara ko yabandanirije mu ntara ya Rutana, aho ubona ko n'ubundi gikomeza urugendo. Kumbure ngira ngo hari yindi video bashobora kuzosohora ya nyuma ku Burundi yerekeza mu gihugu ca Tanzania bandanya. Ubwo tuzobandanya n'ibyacu, hanyuma tugerageze tuba abantu
koko bakeneye iterambere tugerageze dugire umwete dushobore gufashanya na bene wacu kugira ngo dushobore kwiteza imbere. Ndabibutsa yuko ushobora gutuma ibintu byawe bimenyekana bigashika kure uzanye ibyo ukora tukagufasha kuvyamamaza canke ukadushikira ukatugana kugira ngo dufashanye mu gushikana ibikorwa byawe n'ibikorwa byacu kure hashoboka, maze abantu bakomeze kutumenya duterera imbere rimwe tugerageza gukora kugira ngo ejo canke hirya yejo ubuzima buze bugende neza rutunga imiryango yacu ndetse natwe twitunge. Uyu ni Fulgence Mika wumva we wakanze subscribe, reka ndagushimire nawe utarayikora ndagusabe kuyikora kugira ngo tukomeze kubana gatanu kuri agenzi kako, ukande like usangize inshuti n'abagenzi maze ibintu bikomeze kugenda neza. Wakoze, Imana iguhezagire. Ciao ciao.